mfise umukunzi canke namufise ubuzima bwanje burabandanya ndambara ndarya umwana wanje arabayeho muganda zikora abakobwa benshi bo buri abahungu no munsi banakuwa makaboela jewe icambere no baniyumvira ni kimwe kandi ndakivuga narya amahera adafise kuko nta kazi afise abagiye kurondera amahera ntumbaze uburyo buronderamo kuko ntayonzi peut-être arindira uyatahasa yatore peut-être arindira uzamusororere birashitse uraronsa umukunzi n'amahera afise ariko dada afise ivyo akora muri yukoko harageze aho mwubaka dada urumva ko umuha amafaranga ya dote akakudota cyane gose reka ndaguterera inkuru apana amahera ya dote twakundanye twabihurizako na mariage nje ndayigira vyose koti na mununulia nyumba nalipa uno mwanya ni dada zo bamukoherera oya tuwadukwanye rega ni magiriranire. Bonjour mesdames, messieurs, les fans de Buja Flavor. This is Buja TV, the #1 channel of this industry. Buja Flavor chakinyamakuru shamakibaza bishashe muvuga muri industry Buja Flavor. Uno munsi ego ngo twama tubikora tukengurikira Imana kwanza amaduso tukengira mu bakunzi ba Buja TV. Ndi kumwe na dada asanzwe agira ivya fashion kandi agasanzwe akorera nivuga ivyo kumenyesha makuru kandi akaba subira kandi ko n'umu MC asanzwe afite akazi kenshi akora. Dada bite? Ni sawa beri nawe. Biraza neza. Fresh. Mingi dada. Mwaka mwiza. Twesesha. Kuvuta wega nitwari bwabonana. Le 8 mars vyagenze gute kwanza? Le 8 mars, le 14 février vyagenze gute? Le 8 mars yari iki, le 14 février yari iki? Umunsi mukuru w'abakenyezi, umunsi mukuru w'abakundana. D'abord umunsi mukuru w'abakenyezi, no umunsi mukuru wo kwibuka agateka ku mukenyezi. Apara umunsi mukuru w'abakenyezi. Koze kungosora. Hama umunsi mukuru le 14 witwa abakundana, muga je ndawita uwo guhimbaza umweranda Valentino ko n'umuntu yabayeho. Kubantu none bafata Saint Valentin nk'umunsi w'abakundana bo bakira gute? nibaza ko kuri bo ari ukutamenya nibaza ko ari ukutamenya kubera sino le 14 février si umunsi w'abakundana n'umunsi w'umuntu yitwa Valentin yagwaniye urukundo umva ni ibintu bibiri bitandukanye amara 8 mars kubona bafata ko ari umunsi mukuru w'abakenyezi nabo nabatamenya histoire ya le 8 mars n'umunsi wo guhaguruka toute femme akamenya ko afise droit ziwe akwiye kugwanira akamenya ko afise droit zo gukora afise droit zo gutora kuko uno munsi namba hari abagore bakora hari abagore bagira ibindi hari abagore babayeho mu nzu comme des femmes au foyer kandi bashoboye gukora kubera abagabo batabishaka hari abagore bakubitwa uko batashe hari abagore bafashwe bupfuni na buhoro n'abagabo babo nibaza ko ari umunsi twaduke kwibuka cyane abo bantu plus que kwambara ibitenge bishasha no kugenda mu bare kunywa inzoga ego bega hajega dada aho yemisi arayihimbaza oya uri kidada nakubwiye gitu n'umunsi wo kwibuka Valentino nkuko imisi yose isanzwe mu gatondo nduviriza imisa kuri Radio Maria le 14 février nkindi imisi yose isanzwe hamara 8 mars na hari umunsi w'akazi ndatonda ukazi bisanzwe mugana uzombona ngo nagiye muri rya madefile canke mu bindi bintu oya dada dore ko arakera ariko nkaba nifuza kumenya byinshi kuri dada mbe dada aracari kwa kundi nyene nka wa wundi wa musi ndamuhere ko wa wundi wa musi nyene oya naramoye nta bibindi kwa kundi nyene sino hava mbimana ngo simpinduka nko narejo niko nduno musi uracari ngenda ndumwe cyane gose dada vyakweli yego none urakwe nurarongo nukwegerana gakiye basa kugira dada unaona uraberewe basi arashobora kuba hari cyangwa adahari kugira ubimenye ifo ko uri très proche de moi kandi abadukurikirana bose ntibari très proche yandi ego naco dada nitwaye ikigaragaza kumbwira mu matwi dada cyane gose kumbwira ego dada twamurondera ko yadukora iki twamurondera kutumubaze kuvyerekeye akazi akora ari ikibazo canje ca mbere kwanza dada shaka umbwire difference entre slay queen na real queen difference hagati y'umuslay queen no real queen umuslay queen ni wa muntu abaho ubuzima bwiza nk'umwamikazi ariko kubw'ivyo akura ku bandi ariko umurire queen ni wa muntu abaho nk'umwamikazi kubw'inguvu ziwe nyene ego umurire queen ego ni wa wundi abaho kubw'inguvu ziwe nyene amuslay queen ni wa wundi abayeho kubwa kujya amahera y'abandi ego mbega nk'abo kuba slay queen babajya amahera y'abandi kuri dada bakira gute ntaco ndabagira kuko umuntu wese afise choix yiwe mu buzima bwiwe sindabafata nabi kuko peu importe uko umuntu aba ari kose abakuze bafise choix yiwe ko nibaza ko atamuslay queen no mu moment 18 ahari nabo baba bahari nuko ari choix aba yagize kuri je ndemera yuko umuntu wese mu buzima arafise kugira choix kandi chacun a droit à vivre sa vie comme abishaka apana uko société iba ibishaka we nambabona yuko akwiye kuba nk'umuslay queen mama slayinga islayingire ukora ivyo wumva ushaka mugabo ico no kubwira co no kumenya ejo higa yejo uslayinge wibuka yuko uvyurimwo ubu birahera kandi ubuzima bwawe bukabandanya ego mbega nka dada ku ruhande rwa dada umukobwa yarakwiye kuba umuslay queen cyangwa umurole queen nibaza yuko vyose ni mu mutwe
egaro n'abari uri kinara slay queen mugabo iya une autre partie bien sûr ugasanga ku murango arakora akazi ku mugoroba hageze araslayinga barahari abo bose barahari so nibaza yuko mugabo vyiza byo biraryoha witwa umwamikazi w'ukuri apana umwamikazi kubera izina gusa abandi bagoha ego Dada n'umwamikazi w'ukuri ego cyane gose ivyerekana ko Dada ari umwamikazi w'ukuri nibiki mise saa 12 mba mvuye muhira nje ku kazi mfise umukunzi canke namufise ubuzima bwanje burabandanya ndambara ndarya umwana wanje arabayeho muganda zikora abakobwa benshi bo buri abahungu no munsi banakuwa makaboela banalala mu nyumba kila siku abatoki Mungu wangwe abakobwa bobura abagabo boce babaho nabi Dada abo bantu baracariho kwe benshi cyane tugende barahari ni benshi cyane nyene turababona misi yose turabumva barahari benshi cyane Dada nigiki abantu abo bantu bafise amaboko bafise n'umutwe bave mu vyumba bareke gukoresha ibindi bintu biyumvire gukoresha amaboko n'imitwe yabo kugira ngo biteze imbere mu buzima bwabo ego bega nk'umukobwa mu kirundi kizavuga ati ngo umukobwa ngo arera amaboko abameze gute Dada niwa mukobwa yiyumvira yuko ibintu byose abirekuriwe afashe telefone gusa akandikira abantu bose yifuza kwandikira niwa mukobwa datahura yuko kugira ngo abe yitwa umukobwa ababaye huno munsi peut-être mama we yazinduka misi yose kudandaza ibitoki peut-être mama we yazinduka kwigisha gingwa canke mama we yarafise ubundi buzima bwiza on sait jamais mugabo yarahagurutse ntiyamuvya yacagama mu gitanda ngo uzokura nibaza ko ari umukobwa twokwitarira amaboko ego utereza amaboko rabameze gute Dada jewe wow nico nari nkeneye kumubaza Dada namusanze ariko arakora Dada mbe kazi kwanza gaha gute ni sawa ibintu bigenda neza tuguma twevuriwa urabona tugaye twambara yukoko gusa kuva hasi gushika hejuru nta bintu tukigenda vyavayura nibiki wapi yukoko yarabikemuye vyose yukoko mubona Dada yambaye style musi yambaye kijeshi hama hejuru yambaye umupira w'couleur zibiri noir na blanc Dada uraberewe Dada merci ça utaribe ama Dada byose byakorenga muri yukoko ego byose biri mu bindi bintu vyinshi cyane dukorera ngaha muri yukoko impuzu zitandukanye z'abagore z'abagabo z'abana z'abakuze ku buryo bwa kisasa ukambara impuzu umuntu amenye ko ari ijoneshanye canke bayiguze muri magazi ego kuri abantu baja kukurangura mu Buganda muri Tanzania kumbure boza ngaha muri yukoko ego ashabuza kurangura nk'imipira turiko turayirangurisha ku mahera make urabona ko ari Lacoste itovye turiko turayiranguza ku mahera make ushaka grande quantité turawugabanyiriza ushaka umwe turaguha nibaza ko yuko twaraje no gukora ikibazo cyo gufata ingendo kugira turonke ivyo dushaka ego right now yukoko imeze gutse kuri Dada kwanza kwaziki wawe Dada yukoko nibaza yuko iri mu bintu bimfasha cyane kuba umuriro queen yukoko n'ikintu nzi yuko misi yose mu gatondo ndaza ngaho ukwezi guheze harayo ndonka yukoko n'ikintu nzi yuko ndafise ingorane ndatelefona nkavuga ati ndi ku kazi ndashobora kuronka ideni ayo mafaranga nkeneye nkayaronka yukoko ni novuga yuko ni source de revenu wanje sivyo n'akazi kanje sishobora kugafyinisha sishobora kugafata nabi kandi yukoko nibaza yuko yaje kuba inyishu kuri benshi n'abatarabimenya kuko nk'ubu niyambariye gutya ku 40,000 umva gute bien ça mu Buganda ntibihari 40,000 euro na chini pantalo tu 40,000 muga muri yuko kivyo nibirimwo 40,000 euro na chini cha tukwana ensemble umuhungu yagakomo canke iki ugacugenda utovye sana agajembo gatoyi Dada novuga no musaba ambwirire kuri babakobwa bagaya akazi sasa bana kusema Kiswahili mzara ukazi anafanya nini anakufa maskini akazi kabara kazi misi yose gafise ishoka kwinjiriza kuko ukazobandanya uslayinga ha gukora akazi ukazobandanya ushaka kubandanya ubaho ubuzima uhawe n'uwundi muntu uwari we wese ntaho uri kuraja uri kurimbira ikinogo hirya ejo uzogwamwo ukabura ukigikuramwo mugabo niyo akariko kose bihera hasi bikaduga abaministre tubona uno munsi barabaye abigisha abapresident tubona uno munsi barabaye abantu bagize sport aba bantu tubona bakomakomeye barabaye abantu bato je ngunda gutanga example ku Oprah Winfrey umunyamerika kazi ukurikiye parcours yiwe urabona ko yaragize ishakura kandi n'umugore n'umururi queen kandi nemera cyane n'abandi bantu benshi ngahi wacu turafise na nyakubaha cyane umutambukanye mukuru w'igihugu wumvirije histoire yuko barayivuga cyane umva ko yavuye ahandi hantu agashika ahandi hantu muga ntivyari gukunda iyo abaguma aryamye muhira ntivyari gukunda iyo adakura amaboko mu muzu ngo akore rero nibaza yuko boreka kubandanya biyumvira ko solution iri mu gitanda baveyo bakore barondera ubuzi ego ku bantu bibaza yuko misi yose uyuryamye kucironka amahera ku bantu bibaza yuko misi yose uzokwama urindi vy'umugabo wawe azanye kuri Dada avuze ati stop hagarika birakwiye guhagarara kuko nturi kimuga
nturi sinimeza ko n'abagabo nabo mutabitubwira bibaryohera kirese uje ukambwira ati jewe umugabo wanje yambwiye ati ntukore ndakuvalisha ntakulisha kila kitu ni mimi aho ni bon aho ni ibintu bisanzwe umuntu ashobora kuvyumva mugabo simbona nk'umukobwa akiri umujene nta mugabo afise nta numwe afise mu buza gukora mugabo ugasanga ngira ngaruke gati nyuma abantu bavuga ngo basile kwini turababeshera je simbona umuntu nzi ko misi yose yamari kuri WhatsApp mugashaka weekend kuva jeudi nkorera ngaha Crystal ngaha inyuma nkamubona avuye muri boîte kandi nanje birashika nkasohoka babona birashika nkasohoka ugasanga duhuriyeyo ariko amanura inzoga za hatari ana kazi anatoa wapi anaikala kwanza pale kufanya nini ni maji franga zinatoka wapi ni maji sasa kuri dada kumbure adachishije kure canke vya bini vy'imigani dada urarashobora kutwambia ukweli turetse ibintu byo kuja ya kisirisiri nka wewe kwiyumvira mbe kuba yicaye hajya akanywa inzoga abagiye kurondera iki dada jewe icambere no baniyumvira ni kimwe kandi ndakivuga najya amahera adafise kuko nta kazi afise abagiye kurondera amahera ntumbaze uburyo buronderamo kuko ntayonzi peut-être arindira uyatahasa yatore peut-être arindira uzamusororere peut-être arindira uwasopa nibindi vyinshi mugabo simbona ikindi kintu canke agiye kwiryohererwa gusa pourquoi pas mugabo simbona ingenewo kwa muronka amahera yo gusohoka mukabura amahera yo kwibeshaho ego bega ayo yo gusohoka genda muri Crystal kandi turazi yuko priya irakomeye cyane discipline normal ndibaza oya si umuntu wari wese afaka cyo kwicara hajya oya amafaranga yo bayakura he dada nkawe kwimvira nivyo nakubwiye je ntavyonzi peut-être akoresha amaboko canke umutwe mugana none umuntu nivyo nakwaje ni magie kuko nitumubona ariko arakora urumva mugana avuze ijambo umuntu akuzura vyumva nibave mu bitanda bakore bave bacha kulala sana bafaye kazi nabwiye dada areke ibintu vy'imigani dada bave mu gitanda baje gukora dada ushize kuvuga iki dada apana ubwo muri kuri WhatsApp wandikira nabo wandikiranira gusa urondera mape zo kumugoroba nizahe vyuka va kuri WhatsApp ugende ukore yego ncashatse kuvuga ari kigeno twigeze gukorana kera na dada harezi ikintu cy'amezi atari make dada ari kibazo namubajije acambwira ati ndafise ivyiwanje ndakuri ivyiwanje kandi nivyo ivyo nukuri naje ndabifite ivyemeza arambwira kandi barigetse ku imodoka ndayanka dada nubu baraguha imodoka urayanka dada ambwira ko ako gatsibu kigafise agatima afise ubu nuko ndiko ndegeranya amahera ngure yuwanje guys lift sintabapa biri mu migambi shaka kubona kugiye ko ndumururu queen kandi umwamikazi abereye impembo kandi umwamikazi abereye gumasa neza umwamikazi mbwa ari vyo wiha so biri mu migambi y'ukwigurira jewe jenyene kuko umaye imodoka sinzokwama ndiko ndagusoba igitoro misi yose ipfuye sinzokwama ndiko ndagutelefona oya mugabo ndayiguriye mbafise uburyo bwo kuyantreten ego ubu unyarashise nk'umuntu basi dada arashimye ibyo ukora avuga ati jengera ndamugunda mwe nkagafana basi dada yaranyambitse neza shaka mu imodoka dada niyo yake unasikia hiyo ni sikuifanyia kazi ni kado kwenye wanazikamataga walizifanyia kazi abo sasa ndo batroba mingi hivi wanawaitaga iko Slay Queen ngwango Slay Queen baravuga ko muri minsi dada sigaye Slay Queen cyo gitumwa twakomye kuri iyo sujet okay guys sigaye ndumuke Slay Queen okay ayo makuru yavuye dada urazi yuko ukora vyinshi dada uri mu MC ukabamenyesha makuru ukaba wambika abantu kubw'ibintu bya fashion dada ni benshi urana benshi dada hajya kandi abaduca mu matwi ni benshi batubwira vyinshi dada durana benshi natubwiye batandukanye nico gituma ayo makuru ashobora kuba yadushikiriye hama twaje tugatereka kumbure tugene turondere dada abeshuze canke yemeze okay umuntu yaba yakwiye ko Slay Queen uzocumwishura iyo nyinshi nyene wahereyeko ndumu MC ndakora misose mu gatondo nzindukiranga ndumu journaliste nkora marketing management ngaha iyo habaye ama evenement nkora event management ivyo vyose ni ibintu nkora kugira ashobore kuba uko mbayeko umva sindu Slay Queen ndu Murure Queen ego tuje kumagara kwanza ya dada magara kwanza meze gute net gute urakupimisha ryari kwipimisha sida vuze kwipimisha directement yavuga sida why sida kuri kimwibira sida cyane kubera niyo ngwara nyene baja kwipimisha utagwaye izindi zose urashuha ugacuka kwipimisha malaria izindi zose uramene ku mutwe ugacugenda kwipimisha mugabo jewe misi yose amezi atundagenda kwipimisha sida ego amezi atatu aheze ego kubera iki dada ubikora kwa papa wanje n'umuganga kandi nivyo batubwira mu kiganga ego papa n'umuganga kandi nivyo babwira mu kiganga yeah dada kubera papa wari umuganga kandi ko revyo babwira mu kiganga ego nico gituma ego kandi kuri santé y'umuntu hari ingwara umuntu ategerezwa kumenya kuko je nkora ngaha sivyo baranzanira imikasi nkatisha ibintu baranzanira ibiki ndashona defwa ndakoresha inshinge ni ibintu nguma ndi contact ibintu bitobora uruhu biri mu bintu bitera sida
deko pour ma santé kubera ndayikunda amezi 3 aheze umuntu aragenda kwipimisha sida ego nimvire ko ari vyibusule queen nta kintu na kimwe umusirayi kwini ivyo ntavyiyumvira ko ntabwe ngo abagivye kwiyumvira ivyo oya uwo mwanya nta nuwabafise oya uko agiye akabimenya ubuzima bwe buca buhagarara acaguma ashaka sindabimenya ko ndabimenya ubuzima bwanje burahagarara je kubera ataco mba nikeka ndabimenya ntabimenya my love baravuga yuko abakobwa baba bafise akazi bafise ubuzi bakora ntibiyumvira abagabo dada vyo bari vyo barabesha sha umuntu yumvira umugabo ukomeye uraguta kwiyumvira umugabo uramwiyumvira gusa nibijyana mpamvuga misi yose ufise priorite mu buzima bwawe dada rero birabishika kwiyumvira akavuga ati je ndashaka umugabo ndashaka ko tugenda c'est normal ndi umuntu birashika ego dada ni kibazo kenshi abantu bakunze kwibaza ati abakobwa usanga bafise ubuzi bwabo usanga ari abakobwa bishima abakobwa bihagarara ko dada nukomeze nawe oya cyangwa niko bameze ukwishima no kwihagarara ko ntibiva kuba ufise akazi cyangwa utagafise nibaza ko ari ma karaktere y'umuntu sivyo hari umuntu yishima aba muri nyakatsi nta kazi afise nta mahera afise mugabo akishima n'abandi bafise ibintu byose mugabo bakitonda kwishima ntibiva ku mafaranga ni karaktere c'est vrai amahera harabo atuma bishima gusumba mugabo kenshi kwishima ni karaktere y'umuntu ntibiva kuca bafise nakarongira nange kuri dada birashitse uraronsa umukunzi n'amahera afise ariko dada afise ivyo akora muri yukoko harageze aho mwubaka dada urumva ko umuha amafaranga ya dota akakudota cyane gose akakudota ego canke ukamuha kuri uwo mwanya zo ari yakudosha canke zo ari wamudosa reka ndaguterera inkuru apana mera ya dote twakundanye twabihurizako na mariage nje ndayigira vyose koti na mununulia nyumba nalipa ibintu vyose no bimuha kuko ni aho nabisubiyemo twakundanye nkabona ko ari vya vrai atari vya kupita kushoto na kulia aho onye ibintu byose ndabona ko no bimo mugabo urumva ico gihe vyabaye mugakundana vya vrai ni nko mu rugo murafashanya aho ndi ngo vuga ati twarabanye umugabo akabura akazi yarafise amahera sinosuma c'est la même chose quand deux personnes s'aiment ils se complètent et s'entraident nibaza ko ari ibintu bisanzwe cyane kumuha amahera ati baba akirankwa kuri jeno yamo ego uwo mwanya ni dada zo bamukoherera oya twadukwanye rega ni magiriranire kabisa dada nitwo tuganira ngo duheze turafise byinshi tubaza dada kumbere tuzogaruka ubundi tumubaze ibindi dada turashafise byinshi tumubaza ko dada hajya ahura na byinshi ni mu journalist akaba yambika abantu akaba ari umu MC hajya umukobwa plus dosa dada birakorohera burya yego biranyorohera byose ukabishira ku murongo byose fresh safi sana urakoze cyane Beni yari Buja Hit TV cyakinyamakuru cy'amakibazana bishasha mvuga muri industry Buja Flavor tuzosubira rero inshallah imana bikunze on the mic yari Beni behind the camera Scott Professional ntibagire kugira subscribe bye